turangurure bino bikorwa. Murakoze. Gira mahoro. Mengo mwarayibuse. Gira mahoro niro tukaje n'amagara meza. Kuno musi uri hejuru nk'uko uyu mukunze gukora anaje kubabwira tuje kuraba akamaro ishyirahamwe Burundi bw'ejo ryabagiriye, ineza mwaribonyemo, ibyiza mwarisanzemo, amarero kubw'ishyirahamwe ABUBEF no kubw'izina ryanje nyene twashitse hano kugira ngo murabona hari abavuye Muyinga na mwebwe no ngaha Gasogwe, ni ukuvuga mwese hamwe ni ukugira ngo mwigishanye mwumve ubumenyi bwa ibyiza abanyamuyinga barongeye n'iryo shirahamwe, namwe mubabwire ibyiza mwarisanzemo, hanyuma bije hamwe tubisangikanye mwumve twungurane ubumenyi ibyavuye Muyinga n'ibyi Gasogwe bije hamwe kugira ngo mwese mukorere urunane rumwe. Ariko rero nyagatse gatonya si uko abantu bamenyereye, si seminaire, sivyo si seminaire. Gusa uno munsi tuje kuraba yuko Burundi bw'ejo hariho ikintu yahinduye mu mibereho yanyu, sivyo? Yuko munyifato niba ari abantu bahora bakubagurwa uno munsi ari ikintu cyahindutse, niba ari abantu bahora bakubagurwa ubu bazi inzego bitura, niba Burundi bw'ejo mu mibereho ya misi yose uko kwa misi yose kinahindurira nyene cibendereye. Nuko rero ku izina ry'ishyirahamwe ABUBEF nkaba nashaka kugurura bino uno munsi, nibaza ko za kwari kuba byiza tuze kuganira dushira hamwe, ama ntazogende mu kangonongono ari umuntu cyaza guserura na cyane ku bijyanye n'ibyo ishyirahamwe ryamunguye, sidoga yewe kubyo ryamunguye. Umva mu kanya rero akanya kaza kuba akanyu, umwanya ni wanyu, ukuntu biza gukurikirana rero uyu Beatrice araza kubabwira muri make ukuntu bigakurikirana kugira ngo ntaze kubamo akajagari. Muze kubahiriza umwanya, namba runaza gufata ijambo bakamubwira ati wewe uno mwanya tuguhaye umwanya ungana gutya, aze kuwubahiriza. Haba rero kuri amajambo yuguruye ibi birori by'uno munsi. Rero ndabashyira ku mayange ingene ibikorwa bigomba bigende. Byari bitegekanijwe yuko isaha zitatu n'iminota 10 twandika hanyuma hagakurikira kugurura ibi bikorwa kigaje gukorwa, sibyo? Hacakurikira rero mwidondoro nababwiye yuko mfata ijambo, sibyo? Tuza kuva ngaha twamenyanye kuko uko basagiye ngaha ngo yidondore nibaza ko tutomba hano, sibyo gabasha? Aca yidondora abakazina kiwe, umutumba yajavako, kuko nashaka nawe mvuga n'ishyirahamwe arimo, ishyirahamwe ajyayo iry'amigani, ashaka n'umutumba yavuyeko, ashashikiza icyubahiro ciwe, sibyo? Aho mu kindi gihe hariho ubuhamya uwitwa Uzayima n'uwitwa Ziyada, sibyo? Hanyuma haca hakurikira twavuganye yuko hari guca haba akaruhuko, mugabo mwebwe nyene mubimpaye uruhusha cyane mubona ko kugira dukore amasuzire ngaha hari kimwe na kimwe hari hateganijwe yuko muca mubagafana. Muri ico gihe tumaze kuvyumvikana turashobora kubandanya tugaheza, hanyuma agakangukanwa duhejeje, sivyo gabasha? Aho acakurikira ubuhamya bw'uwitwa Sideria atubwira ingene gusigaye no kuguranana mu migwi wabo byabateje imbere, mbega byabafashije. Aza no gucisha ko n'ingene
n'ingene ivyigwa yaronse muri Burundi bw'ejo byamufashije. Araza gukurikira ibyifuzo, muraza gutanga ibyifuzo jewe ico nkora ndaza kuvyandika sivyo, hanyuma nogere nze ndabishikirize abamurira turabe ko hari ico vamwo sivyo gabasha. Noneho haze guhereza iki baze kutwugarira ibi bikorwa batwugururiye sivyo. None imbere rero yuko dutangura nintego dushira mu maboko y'Imana nini ngo dushira mu maboko y'Imana. Data wera n'ubuntu bwawe watugiriye si ku bwacu, ni kubw'icubahiro cawe tuguhereje iki gikorwa kije gukorerwa aha hantu. Data busha nk'abari tuye tuvuga tukubera ibicuraguzo abari dukoreramo. Data wera igikorwa caje aha hantu ukibe ruhande, utwuhagize amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Data wera gushika aho duhereza twazanwa n'ivyuma vyakozwe n'abana b'abantu. Data buja turagusavye shoferi abe Yesu, ntabari tuye twitwara n'ababene data turi kumwe bose ningo bavuyemo zose uzihezagire data busha, baze gushika muhira amahoro uko bahasize amahoro kibirengeye kizima. Kandi aba bose bashoboye kuza aha hantu ubabe ruhande data uhambaye, ntagire n'umwe ava aha hantu yanduye, ahubwo tuhave twigishijwe. Twazanye imitima ishonje kugira duhage, turasabye duhage data busha ubuntu bwawe, n'izi nyigisho zitwinjire tuzitahure, tuze dushoboye kuzigendera ibihe byose. Uwo bukoze data uhambaye ni kubw'icubahiro cawe mwami Yesu. Ndabasaba sivyo, duha akanya Uzayima ashike ngaho imbere adushyire ku mayange akamaro umugambi w'Uburundi bw'ejo wamumariye sivyo. Mutega amatwi, araza gukurikira witwa Ziyada, reka tuba dutega amatwi uwo wa mbere sivyo. Uwo wa mbere rero umukobwa yavyariye iwabo, araza kubibwira bitondora. Nibaza ko nawe bwiye muri Burundi rugero mbega bavuye mu ngo zabo hanyuma bagasubira iwabo. Nk'uko hari uwo mugwi, hari uwundi mugwi rero w'abakobwa bavyariye iwabo, hakaba n'uwundi mugwi dukorana w'abakobwa bamwe badandaza umubiri kandi bavyemana sivyo. Uwo rero namuze nawe nyene araza kugira ico ababwiye hano. Rero nashika imbere atubwire, adushyire mu ncamake. Ishirahamwe ryitwa Duheburane, abantu ndari mboneza muri iryo shirahamwe. Jewe nk'abasanzwe n'umufemere narinje rero kugira nka témoignage ku vyoba vyarambayeko n'ukungene nahindutse n'ukungene mbayeho ubu. Jewe mu bisanzwe muri 2005 mu bihumbi 2005 nari niga mu w'umunani. Maze kuba niga mu w'umunani narakundanye, sinovuga no gukundana ko ari guhendana. Maze gukundana umuhungu turakundana nyene, ariko byari ibintu bidafise bijya niyo biva. Umuhungu aragwara gatoya, agwaye ambwira ngo uze kumutaha. Ngiye kumuramusa, je nari nzi ko ngiye kumuramusa ku neza, sinari nzi yuko ngiye we afise intumbero yiwe. Ntabwo twabikurikiye ku byo nari ngiyemo. Araheza arakora ibyo ashaka, natashe uwo munsi nyene nsaba imbanyi. Maze gusaba imbanyi nshitse muhira naramaze nk'amezi 3 cyatana kimwe nzi cyahindutse ku mubiri wanje, nzi ko ndi umuntu nyene akomeye. Maze gushika muhira naratanguye kureka kurya umuceri, kaza mbonye umwembe wa mengo bawunyinye n'ikibanza. Je muhira bamenye ko mfise imbanyi, nanjye atavyo nzi jewe nyene. Niho banyicarise hamwe barambaza je guma ndahira. Maze kurahira ndababwira ati je n'ukuri nta mbanyi. Barambwira tugende kwa muganga, ndababwira ati n'ukuri tuzogenda. Bamaze kubimbwira ndamuhamagara uwo muhungu ndamubwira ati je mugende muhira. Bambwiye ndafise imbanyi kandi bashaka ko ntwara kwa muganga. Acambwira we icyapa bagerisi ikindi kwe cyambwira ngo cy'umuhungu w'imyaka 15 ndatera imbanyi. Maze kwicara ngaho nyine ndababara ndavuga ati none byashyize y'ibiki. Ndicara muhira
nicaye guhera ngaho ubuzima bwo burahindutse bamfata nabi banjagagura kwa sinaba kwa mama naba kwa nasenge birampindukiraho rwose hamwe n'umuryango atanubwe yamvugisha gushika n'isaha papa yabyaye tuvugana kubera uwo mwana nicaye ngaho umwana aravuka nyene arakura buhoro buhoro nyene nkazavuga ati ko Imana ariyo yabikoze burya Imana izomfasha n'izi inzira izogufasha umwana wanje agakura turabaho buhoro buhoro nyene nk'uko nyene niyo hadaciye iminsi muri nka 2014 mu kwezi kwa gatatu twumvishije ishirahamwe ya Bupeyo baje kundondera bamaze kuza kundondera barambwira ati we turazi waravyari iwanga yego turondera abandi nka 24 ndamara kubarondera turaja hamwe tumaze kuja hamwe harageze igihe baca batwumvika ngaho Gasorwe mu nyigisho bamaze kutwumvika muri izo nyigisho twarazize tuzize narashoboye kubona yuko ibintu byambayeho amabi afatiye ku gitsina cyane cyane ko yambayeho kandi nimba mu bintu ntarinzi ko icyambere niho gufata ku ngufu naho twari dukunda ko nta mwumvikano wariho yarabinkoreye ntabishaka amashuri ndayaheba barayabandanya umva niyo amabi yagumye akore muhira baranyinuba gushika n'isaha umubyeyi wanje ntitugihuza kubera uyo mwana niyo amabi yose yankoreye ariko narihanganye ndavuga ati ko barinze banyigisha zino nyigisho reka ndazigisha ndababwira abandi kungene nanjye byangendeye bashobore kwihangana turiga twize turasubira mu mitumba twaje tuvako turigisha abandi turabasigura kungene byagenze ndavuga iyo ndabimenya kare nari kubona nk'ikigo CDF nari kukitura bakampanura nkitura rigiteka ko ndabona nk'umuntu yakorewe ayo mabi yose arituye barabafasha aho kuvana nuko atana kimwe narinzi ndabona yuko ari bisanzwe ndabona yuko atari ijambo nari mfise ndabona yuko uburundi bwose bwankoraniye icyo gituma nabonye yuko noje nkababwira ibyambaye ko nimba namwe arimo yoshimira Imana kuko nta muntu wese adahura n'ingorane kandi ntushobora kumenya ko umuntu ibyamubayeho atabikubwiye turaguma ngaho twigishanya duhanurana niho nyene umwana wanje ukwere arafite hafi imyaka 7 mu wakane kandi kweri ndamureze jewe nyene si kuvuga ngo nakuba baramufasha nije ndamureze umwana wanje gusa nyene kimwe mama niwe yaciye amba hafi arabona ko atacyo yokora aranyegereza sinarinzi ntaraza kwiga sinarinzi yuko abakobwa bakiri bato cyangwa bamaze kubyara iwabo yuko uburyo bujyanye no gutwara inda utivuza yuko bashobora kuronka ariko maze kujya muri Burundi bw'ejo baransiguriye ndabona yuko nawe abantu nk'abandi ushobora kugenda kwa muganga ubwo buryo ukabwakira uko wifuza kugira nawe ushobore kubyara abana mu gihe uzobashakiye maze gukura n'ibyo byose maze kujya muri Burundi bw'ejo niho naciye nshinga jewe nyene sinovuga ngo ntitegeko narahanuye nk'umutima wanje y'icyo nokora y'ukweri sivuga ngo umuntu wese ambwira dukundane sinanse ko mu buzima birabaho ariko mbanza guharura ejo hanje hazoba hehe bizogenda gute kuko uwa mbere yarize we yarize yarahejeje ubagiye no kurondera abandi nanjye sinize naharukiye amashuri yanjye n'umuryango twaratandukanye kubera iki uwo mwana icyo gituma rero nabonye imbere yo gukora ikintu nohanuza umutima wanjye ukabona yuko bishoboka cyangwa bidashoboka icyo gituma nihaye ingingo kuba bivanye n'inyigisho bampaye ndafata ingingo mu mutima wanjye ko imyaka yo gukundana umuntu aba ndahagarika nzobanza ndindirire nimba bimana izonyandika tuzobana murakoze ko murumva ko yavuye ku ize witwa Ziyada inyuma ya okay indira gatoya hariho umushyitsi
mwabonye mutari muzi jewe mwari muzi mwari muzi bamwe bamwe hariho n'undi hirya rero mutari mwamenye sibyo reka tumuhe akanya yidondore kubera arafite umutangaza Habyarimana Alexis mwanza ko bamwe bamwe bari mwebwe ngira ngo mbere hanyuma baza kumva siko none amaze kumbona Habyarimana Alexis yego hanyuma najewe umukozi wo muri Abubel hariho umugambi bita JWEB sanzwe nkoreramo akaba ari jenda bugura ngoye ngaho muri ntara yo Muyinga muri aya makuru yose agize intara ya Muyinga hanyuma hariho amashirahamwe ariko araza amashasha ya Power Africa muri ayo mashirahamwe nyaza ko ide gasobe barimo muri komine Muyinga barimo muri ayo mashirahamwe rero nzoza ndaza tona abanywanyi b'amashirahamwe naje ibintu uzokwigisha byerekeye bijanye n'ibintu nk'ivyo bari ibintu bijanye n'ivyirondokeje n'amagara meza n'ingwara ya sida izindi ndwara zifata mu by'irondoka zarira hamwe n'amabi afatiye ku gitsina muri make nivyo rero mwarifurije ibikorwa byiza mu mananje shintera mbandanya genda mu bindi rero mu bindi ibikorwa byiza jewe nk'abantu ndi mwishirahamwe nkaba mboneza nkaba ndi kwigeza abaneserukiye abandi umva rero jewe aha jewe abandi naraye n'abashaka ngo yange rero yange natanguye ubuzima bw'iwanje kugira nje muri umwuga jewe nariga ishure ngeze mu mwaka wa gatandatu kubera abavyeyi banje batanyitayeho rwose naragenda kwishura abavyeyi banje igikaramu yaheze ngo nta mayera nifitiye none nanjye ndarangere ndabigenza narimbanye ikibazo niho nanditse nca nangura mu bintu byo kwiga gukunda bakabivyo narinzi oya sinari bwagera nahise imyaka ingahe imyaka 13 ubwari bwagera niho narinjira mu mihango mu kwezi kumwe ubwa kubera ingorane nari mfise naremeye natsinda ndaja muri ako kazi kugira ndaho ubuzima bwanjye ngene butembera muri ico gihe niho nakundana n'umuntu w'umugabo habyina n'umutanzaniya acaranterera amaze kunterera ntiyigeze anamfasha ndavuga ati genda bigire gute mu muryango wanje bamaze kumenya acatangura kunyinura ndavuga ati none ko banyinurije ngire gute ndicara ndatekereza ndagenda ahantu ndicara nta n'umuntu nigeze mpanuza kubera nari mfise ibibazo byinshi mu mutwe ndiyumvira ingene nzobaho maze kwange kuzo ndabonye n'ababwira ati muzoza muramfasha kugira utazomfasha ndakwirukayo yose bwa buzima nari mbaho jewe utampaye kugira so ubwenge niho nicara nyene ncamwumva muri avuze ko barambuye barambaza uyu mwuga twumva ko urawukora ndawukora nyene kandi mu buzima bw'iwanjye barambwira nangora baca barashira kuri Burundi bw'ejo tumaze gushyira muri Burundi bw'ejo barambwira ati wowe jaha ncandaza mu mezi aheza murabona ko naciyenza ngaha igasoke bamwe twakoranye inama ndabona turi kumwe hano baraba inyigisho zijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza ntatorera ubwenge n'inyigisho zikwiye zibereye ndashimira nyine Burundi bw'ejo ncandagenda shise nanjye canangura abagenzi banjye ndabahamagara ndabaha inyigisho nza ndabahanura ndababwira gushika nabo baranyurwa nk'ubu maze gufata inyigisho yaravuga vya abana batandukanye ntibagira base wabo nje ndabamenye nje ndabafasha mugabo maze kumva izo nyigisho nyene zo muri Burundi bw'ejo kubera nanjye ndavuga ati nanongenza gute candababaza baranyishura candaja barambwira ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza baca baranyigishije ku buryo nja ku rushinge ubu ndi ku rushinge ntavyo kuvyara abana ntavizi ikizogagera mugabo maze kuja ku buryo ubu ndamenya gutandukanya ivyara ntawomenda ngo vyara nibikunda ubu ndabona yuko inyigisho nahawe n'ubundi bw'ejo
baramaze kunyura ubu ndabona ko ubuzima bugenda neza ndabona aho inyigisho ni sawa ngo barashima abana abahungu bane n'umukobwa umwe abahungu batatu n'umukobwa umwe ubuzi oya ko turagabanuka kubera namaze kuronka inyigisho ndaronka n'uko nkora baranambura cyose n'agashira hamwe twe dukoza buri kwezi nyine hajya mu bigo cya bubefu buri kwezi tariki 15 turatanga $500 barampaye ingurane y'ibihumbi 70 ndagenda ndugura akantu k'akakiyosike ndadandariza mu tuntu tubayabaye hasi ndayironka ubu sinyidoga ndashimira uhoraho umwuga naragabanije sinahevye wowe waheba icyo wariye cyakukurya nashoboye kurera mugabo Imana yaramfashije urushinge rwarampunze mwaba nobemera kuti ko turi kumwe igenda baretse mbega bari ngo bari uwega mu gatatu ndiga mu wanje undi aracyari muto asi imyaka 3 urumva iga ntarashobora kugira mugabo Imana yaramfashe ubu ni sawa yabana banje barajya ntibidoga kubera narose inyigisho barambona niyo mutaro urumva kari sawa kandi no gusubiza naragusubije numva ni sawa nicaho Burundi bwejo namwe mukurikiza inyigisho naje bampaye urabona ko nazikurikije ubwo ari sawa sinidoga mbere ahubwo bagira inyigisho nyinshi babwize mu gihugu n'undi bazogaruke banyigishe n'ubwo ubundi bumenyi ndashimiye Burundi bwejo sawa murakoze mwongera yani urumva ko ufite ikintu cyoroshye sibyo gabasha bwa mbere urumva ko yafite nk'ufashwe ku nguko mugabo nuko nawe nyine yahakuye aza ariyongera mugabo urumva ko Burundi bwejo aho igiye yaratahuye hanyuma noneho akajya ku buryo bwo gutandukanya ibyaro ubu ibyo kubyara n'uwo mubazi sibyo nivyo bigira kugira ngo ubuzima bubandane mugana navyo nyine twizere ko ubugamo Burundi bwejo bimufashije cyangwa bidufashije ko navyo nyine ashobora kubivamo kuko ari muri ba bandi bariko bariga imyuga ariko bariko yiga ivyo guteka hariya Muyinga nizere yuko niyamara kuronka icyangombwa azobivamo burundu ivyo vyo kudandaza umubiri sivyo none gabasha aho rero nabonye ko mufise ibibazo sibyo mushobora kubabaza bajya abantu bashinze intara reka ndabahe iminota ingahe gabana dufate ibibazo 5 sibyo bya mbere mubabaze abo babishure sibyo none kugira tubyumve kumwe nabonye abafise ibibazo bariko baramubaza ngaho twaje ngaha kubera ico kugira ngo twese dutahure ubuzima bw'umuntu wese yaciyemo hari n'igihe hariho muri mwebwe bushobora gukora ko ukumva ko nawe ubwo waciyemo ugomba gusa n'ubwo hanyuma murumva ko yahakuye abitorera inyishu reka rero ndabajyamo uri shaka rifata bivanye n'inahe babashingiye umuntu aza kuba akeneye kumenya neza nibaza yuko twofata umuntu w'ibibazo 5 ni ukuvuga mu kubaza ikibazo urabanza wivuga izina sibyo ko turi muri wa mugambi wo kumenya na twebwe ejo ntitwahurira ngaha ndiko ndatembera mvuge nabonye Alice sibyo tuye kamari ite musaba hama urivuga izina hama
umaze kubona intambwe yayo bashinze uravuga uti jewe nkeneye yuko ikibazo nokibaza ziyada cyane nta kibazo uzaye sibyo ama rero ucubaza ikibazo cyawe ama bariya turabafasha turabandika ikibazo hanyuma umuntu aza kubashikiwe araza abishure abaho umuco ababwira ukuntu agiye atera imbere kugira ngo mwe namwe mubikorere sibyo nibaza rero ambabare kuba namuhatse ijambo kandi nayihaye nyine gusubira Jewe nashaka mbaze Ziyada nanyita Ndagijimana Steria naje mba mu Gikwiye imboneza y'ishyirahamwe dushyigikirane nashaka mbaze Ziyada ku bintu atuyage ubuzima yaciyemo yuko muri ibyo bintu byose bigoye kandi bikomeye yaciyemo yuko atahewe yagize ingorane ngo yandure agira ahantu yoba yaratubwira ngo ngaha narakora hajya narakora none nta buryo wewe warakoranye n'abagwayi n'abakomeye maze kujya kwipimisha none bakagupima umaze kujya muri Burundi byeje uwo ducira ku mayage yuko wasanze ukomeye cyane waranze mbaze ikibazo yitwa Uwimana Marie Gloriose nagomba mbaze ikibazo witwa Uzayima ko yavuze ngo umwana ngo umuhungu amufashe kuva mutwaza imbanyi none nta kuntu uwo muhungu kumbure yoba amufashe uwo mwana icyo ni ikibazo nanditse murakoze akazina kanje nitwa Filomena Kabironi nanjye ikibazo mfise ndagambaze uyu mukenyezi avuye ngaho bunyene yuko mwabana bane kwabarare kwase canke ahanye atarangayarerana nicyo kibazo mfise nitwa Kabironi Sharirone nkaba mva ku mutumba wa Gasuru komine Gasoro ndagomba mbaze ikibazo uwitwa Ziyada yatubwiye ingorane zamushikiye n'ukuntu afise abana bane kandi abareze ndagomba ndamubaza ko yagize imana akaronka ukuntu arera abo bana n'ukuntu aronka ikibafasha yatubwiye ko afise ukuntu arondera agafasha abo bana aratubwira ko n'ubu uwo mwuga aguma awukora mugabo yagabanije none ko yari yagize imana akaronka izo nyigisho akaronka n'igifasha abo bana nta kuntu yogerageza akabihera icyo kibazo nagomba ndamubwira ikibazo kimwe ngo abagabo babarara kubiri bakarota kumwe izina ryawe nitwa Niyonizeye Sandrine ego jewe nashaka mbaze sinzi ko ari Uzayima ujya uvuye ngaho bwanyu none ni Ziyada murakoze nagire mbaze Ziyada nk'umuntu yamenye inyigisho zo muri Burundi bweye shatse jesi ikibazo ni kuko nogufasha n'umutima kuko najewe ndi umubyeyi ndareza abana kuko je narahukaye ndareza abana Ziya jesi ikibazo murantunga mugabo harimo ikibazo kimwe Ziya nk'uko ujya mu mama yakubajije woba warituye ABUBF nk'uko babikoze ukipimisha kugira ubuzima bwawe umenye ukungene uzogenda urabucunga muri ibyo ni ukuri kose sinkeneye yuko jewe ndabimenya ariko niwe wizi wewe ubuzima bwawe Ziya nk'uko uri umukobwa ukiri muto wabyaye abana bake ku ngorane z'uko utari bwamenye gutandukanya ibyaha ariko icyo ndakwifurije ku byo wavuze byose hari ikintu wasibye nshuti zanjye nagira ndagusaba aho uri hose uri umumuslimani uri umugatolika uri umuki aho uri hose Ziya wavuze ko usigaje gatoyi kugira ubihere je nashimiye duhuriye ntiwanyimevura ni ukuri ndabigushimiye aho umwami Yesu ahabwa icubahiro Ziya aho uri hose
uze witure egirizi iyo ariyo yose wimva ni ukuri nabize mu mutima nabize byase ko nihangana je si ikibazo urangaba si ikibazo nabize mu mutima kuko ibibazo twahuye umwe wese avuze twese twarasevye umwe wese avuze yovuga ntako harara ariko ziya nshuti yanje abo bana urumva je numvise mengo amatwi asubira nka n'umupapa n'umwe yabereye ariko woja ku mavi inkoni y'Imana igakora wabona umupapa yizana ndagusabye uzoje ku mavi usenge kandi udakekeranya indya zizova mu maboko y'Imana kuko niyaturemye ngo inanigwe. Wabajijwe ibibazo bitatu, icya kane si ikibazo ahubwo ni ubutumwa. Wahawe ubutumwa kandi ntuzi igituma waje ngaha kubera iki wari waje, sibyo? Ukajya usanga abo mama mujya guha ubutumwa ntacyo turagaragara ko hanyuma. Ikibazo cya mbere cyabarijwe na Sideriya, yavuze ati waraciye mu bintu bigoye kandi bikomeye, urabyibuka? Ati none warabonanye n'abagabo batandukanye, kuba ufise abana bane, nkumbure utanze papa wabo canke n'ubwo ubazi n'amafaranga se n'ubundi, byumvikana ko umurimo wawucatse. Ati none by'ukuri kwagize Uwiteka ukamenya mbere woba warayituye kugira ngo ubuzima bwawe bumeze. Agaruke cyane, sibyo? Mu bisanzwe burya uko turi twebwe umuntu kumenya ubuzima bwiwe babyita isoko n'ibanga, sibyo? Murababarira kimpaguruka genda umuganga kugira ngo tukizereshe, sibyo? Hari abantu uzosanga bacana n'abantu genda arwaye aranduye bigenda muramugenda umaranye imyaka ingaruka mugabo usa neza, urabona ko n'abantu ushatse ntubamara, sibyo? Ariko ubwo rwego yumva ashobora kubabwira ubuzima bw'umuntu bumeze, uburenganzira bwawe, ariko kandi ukabona yuko wewe atabuhamya ushaka gutanga uburenganzira bwawe. Umva ko icyo kibazo ushobora kubabwira ati mubangirire gatonya siniteguye kubishura, canke witeguye neza mu mutima no ku mubiri babwire tukubahe ubuhamya. Ijambo n'ikibazo cya mbere cyawe cy'Amasideri. Ndazi ntawe bagiye muri mwese, jewe nshaka nishyure umuntu yabwiye ko nagendanye n'abagabo benshi, none baba naripimishije ngasanga nakomeye maze nkicoreye Uburundi bwinshi. Jana nashimiye Imana, jewe nararyamanye n'abagabo sida, mugabo Imana yaranjyariye ndi muzima ndakomeye ijana ku ijana, maze kwipimisha inshuro 35 usanga ndi muzima. Naho nobikora agafuko cyangwa ngenda nakwangu ushobora kuvuga baragafisa kugura uyo munsi siganitsa banabwiye kugira kubera umubiri n'uba warakuze nawe ubundi yabari mugari muzirondora baragiye kubera nari nifuza ndumuzi arayo nuko nyene Imana yarabyariye kwere ubuzima ibasha kubiza naho biri. Imana yaramfashije kubera yarafashe inyigisho n'ikinisha ndamenya aho magaze uburambe byo kubikora agafuko baramaye muri agubere ndabugenda naho ariko dadana sigarata ndabigeye bitaraho cyane cyari matamu n'amenda naho ikibazo sicyo ariko hanyuma hari ikindi kibazo cyakubajijwe na Filomena yakubajije ati nukuri ndumva ko abana bane bakeya nta mupapa abakurikirana muri kumwe canke nta n'uwemera ahari, ati abo bana baba hehe? Urabashumbaye aho ugiye urabatwara? kubera harageze igihe abavyeyi banje barakena bari bafise amahera ico gihe muga ntibanyita
naho baja muri izo ngeso mugabo harageze igihe nabo bakena ubuzima burahinduka je nije narondera naratanga rasiyo none bari kunyanka gute ko shiraho abana banje gute naca ndababwira ati jewe murabona je ndirondera kandi amahera ndayaronka kugira ngo nze ndabafasha naje baranje bategezwa kwicara aha nyene kwavugana na mama wanje ico gihe ngira Imana yarakiriyeho yavuze ati abuzukuru banje ntibashobora kunyerera nibaze ngaha nta na kimwe bazoba gushika banaje naza ndarondera baraho nimba ari ngiriye ubuse nkagera n'abasigaho nyine arashimwe natanze mugabo karara babiri nuko byagenze abana banje n'ubu bari abana muhira n'ubu nta basize muhore nabise ndabategera icyayi ndabahaye n'ibyo bamwe bagenda saa sita ku ishuri ndabaha n'ibyo bajya saa sita nabasize muhira aha nsigaye papa wanje yafise umwana w'umwererezi nawe yagiye kugaragara aramuhamagara kubera abona imibereho mbayeho arabona naho muri ibyo bintu mfise imigenzo myiza jewe naho ndabikora ndanamwumvira ntashobora gushwa n'inzara ndamubona icyamubwiye ndamufasha nicyo gituma ubona n'ubuzima bwagiye burahinduka nimba naho nameze nabi Imana irakoze ndashima ubwo mfise imisawa simaze nk'imyaka iri inyuma imyaka indi imbere niho sawa ndashimira ikigo Burundi bw'ejo kubera birangiye ibi byose n'ubu ndayivuga neza n'ibyo namwe ndababwira nibabahe n'abigisha dukwiye kandi babongeze hanze arakishyura amakeneye sinzi icyo wamwishyura ko kubera yumvise nyine yakumbi igowe no mu masengesho yo bagiye gushyiramo haraje umugabo yaneye narizanye wenyine urabyumva yaranashatse no kuzana intambara ngo ajye kumbuza amahoro je nkorera kubera iki ntacyo yigeze amfasha yarananyihakanye abana narabareze umwana wiwe namurereye tureke uwa mbere se uwo ari Mwanza yaranyihakanye nawe caragenda urumva umwana afise imyaka 11 uwagira kabiri afise uwagira kabiri nawe afise imyaka 12 urumva uwugira gatatu afise imyaka 8 urabona abo babiri uyo rero yaje twari turi kumwe n'icyo gihe jera nagiye ndahaba ndakwishura gusa ntitwabanye neza yacaza arahinduka nginasiguye kubera urazi twari umuntu yama atembereza umubiri wiwe yaza arahinduka ngo ndimaraya urumva gushika ndadukisha ndigira maze kubigira abana narabareze bakize iyo myaka jenda bafise gushika n'ubu harageze rero igihe azarasana ati noko wanyihindutse ushaka iki urumva ejo rero ijoro rihetse yaragijemo ndanariza asanga abantu bicaye kukarigara aho nkorera kubera Imana yarampaye n'ingabirano je kintu ndanaje bikigera kindara kirara gihetse araza asanga abantu bicaye n'ibintu bigabicaye naho n'ibintu bitongoza yambwira ceceka we ntumujejwe mbwira amasezerano kwahaye ko wanyihindutse uranyeka n'abana bawe uranga kubafasha none ubu kikuzanye n'ibiki n'ibigunda yatezanye n'ikidari waje gukubita abo bantu icyaho nambwiye ati reka ahubwo ndakwegereza abapolisi babanze bakuminyagurura nagiye guhamagara abapolisi gusa igikiza bamukoreye baramuhanura bamubwiye umuntu wihakanye si umugore wawe ntawe mwanditswe ntawe ufite mu mwandikirane nawe ahubwo icyo twaguhanura ntumererwe nabi rengana wigiye amutaye nk'inshuti agwa nk'ari umudaridari nambwiye ati ahubwo no kubabaza barakubabaza genda hakiri kare acaragenda amaze kugenda sinzi iyo byahereye abyumva uwo mwana nawe afise amezi imyaka 3 se wiwe yaraje ndakubwiye rero wewe rero nimba ashaka kugera ariko twosubirana tubane tujyane ko tubane mugumera kumusiso kamirashe 5,000 muturuzura aho umwana avuga ati nzoya meja
Ziyaga Sa? ikibazo umengo wagikwepye buke buke kuko Sandrine yavuze ati ubisanzwe tugira cyo kimwe na Charlotte bishaka kumera kimwe baravuga ati kabisa jewe ndumva inkota ikiransogota n'ubishobore kuvuga tumure ko ari yumva ati none nta kungorora ahantu sinshaka kubwira udoje gusengera ngaha mugabo witura Imana ngo je ku mavi ibyo bintu ubihebe nicyo kimwe na Charlotte yavuze ati mu by'ukuri ubu urafise tubereye banza urindire ati none nta kuntu umwuga uwo mureba ufise ukuntu abana babayeho uno munsi jambo n'iryo mw'ishuri Afrika nijoro rya Sambara ari nkasaba Imana kavuga ati je Mana ubuzima uzobungize ko namaze kurambana kamfasha ntega ari nacyo gituma nabo bantu bavuga abantu baravuga je nkicara no kuri iri joro nkarira kavuga ati Mana je mfasha nkora mu bigeragezo mu bintu naciyemo byose ubimfashe ndabe ku buzima bwohinduka nkaraba akazoza k'abana banje mugabo Imana ndabona hari akantu iri kwirankorera jewe n'ubu ndashima kubera ntarari inzara impuzu ishaka ibihumbi 30 40 ngeza kuyigura n'ikirato n'abana banje nta mwana arari inzara nikanabira sanje ntayigura ibyo byose ndabisaba Imana mugabo wakurusishira imbere mugabo Yesu abingena akazoza kiwanje ngene ubuzima buzoduga byo kuvuga ngo zamuga by'umugabo ntari byo nyumvira jewe maze wowe ubona yuko ubuzima bwanjye bwenze neza nkarondera akazoza k'abana bawe turashobora kwicara n'abana banje tugatekereza nkazanda nta mwana